nuko rero muri studio dufise abashitsi hariya mutwidondore mutubwire nivyo mutuzaniye Ego murakoze cyane iki jewe nitwa Michel pardon nitwa Ninaza Jehis ego je suis architecte basé ici au Burundi hama nje kubabwira ibikorwa byiza tuko turakora nivyo twabazaniye muri Primark shirahamwe duserukira aha Primark ibamfu bwanje niragira Alikane nanje mvunje mva mu ishirahamwe Primark sanzwe ndi icegera ca Jerry Chris urakoze cyane nanje ni Mutoni Santiana duza micro gatoyi Mutoni Santiana uye muri Primark nanje nkabanjejwe relation publique muri Primark murakoze cyane Primark ha ni ibintu bikomeye cyane reka gatoyi mu misegonda 30 kubera umwanya si Primark mu bantu batumva ivyo ari byo nibiki neza na neza numvise architect ariko birajanye na architecture birajanye no kubaka bimeze gute Primark umuntu atazi ico kintu ariko gasona neza ico bikoze niyo barondera keneye ico bikoze nagakunze Primark nakantu kabye sana kigingi kubera jewe kubera umpaye umwanya muto kandi nkaba ndi umuntu w'umuteknisi nakunda kuvuga cyane naberekero byane siniragira ico nibagiye ubu ni technique Primark mbega kigingi kongereza naza ko ari isa yuwawe yego ni ibintu byanje sana man il a voyagé man ni ibintu byanje man Prime wumviki oya nukuri nta kimwe numva arke wumviki Prime zuratisha hariya Prime zuratisha he kwa Uriel prime kuvuga numero 1 imwe merci beaucoup kuvuga numero ya mbere hama ni ishira hamwe kuko yumva harimo prime tuvuga tugomba turi abambere turavyemerera kigingi kuko ivyo dukora twe tubizi kandi turashingirwa intahe nabo dukorera nukuvuga harimo architecture nukuvuga ibintu bijanye na conception bijanye no vyuko conserve amazu design hama no kubaka urumva bica bijana nukuvuga Primark ni ishira hamwe rikora ibijanye n'ivyo kubaka na cane akabijya kambere kaho touche ya mbere particulière ni kuri côté ya architecture Primark no kuvuga ni kuva iciyumviro kibaho ibikorwa byose biranguka gushika inzu igere ibeho ego mu majambo make menga wize Jenny Civil bon naraciyeyo canda amboshe amakariyera cyaba menshi reka hajya aye bavuga ngo abantu b'abadamu tubaha kanya kabo hariya rero muri Primark mutuzaniye ibiki hamufisi ibiki umuntu yarafise gahunda ubunyene agira ronka ga credit naho bariko baratwigisha hirya yejo ngo nta muntu yosaba credit ugira yubake mutuzaniye ibiki umuntu yifuza kubaka muri ubunyene amashira hamwe yo kubaka ni menshi ariko kugira jewe ntore Primark ni giki kico mpamagara gukorana namwe uhejeje kumva ivyo Alikana kubwiye ko turi Prime koko urengeye ivyo twabazaniye promotion yego muri yo promotion rero tubagirira étude architecturale sivyo ku bihumbi amajana 5 yego y'amarundi iyo uri Bujumbura hamwe no ku bihumbi amajana 3 iyo uri mu ma province ruguru muri ivyo rero ukibaza ati ndonka mwiki rero turaza tukagufasha ufise ikibanza cyo kubakiramo hanyuma tukagucapira apana kugucapira gusa muko gucapira uko wowe uvyifuza tubigenza gute tubanza kugwa questionnaire muri yo questionnaire urishura yanzu urota ingene imeze hama tukayigucapira hamwe nawe uretse kuyigucapira ariko mukanamubwira ati mu mareve turiko turabona ntishobora kuja mara cyane muri aka kantu vraiment akundi ibi tu rêves beaucoup turakompanya umu client ico gituma dufise abatekinisiye bavyiza aba architecte nk'aba Chris n'abagenzi we umva turakompanya umu client tukamukadra tukamwereka neza tukaguma muri ya rêve yiwe muga tukamuha ibintu biri bien réalisable bikunda jewe bandanye gatoyi kubwira ndafise ikibazo ndakubaza ureze rero gucapa impande yo gucapa hari ibindi tugoha hariho ivyo bita note de calcul
ibyo ngo note de calcul ego hari amadevi kugira umenye uti vya bintu nifuza ku mufuko bizontwaraye urabe rero ibikunda ego ndafise ikibazo ndakubaza abantu benshi barakunze kubona nukuri prime arc sinarinda yizi zina ariko nukuri umuyobozi ayitwara aramaze kugaragara kandi ibintu amaze gukora biravugwa akeza karavugwa ibintu byose biravugwa Chris numuntu azwi muri ivyo bintu byo kubaka kandi amaze kugera ku rugero runini ariko ikibazo kimwe kihari abantu benshi barakunda kwibaza ati none ntari ya Chris yonyubakira inzu ya 3 chambre cyangwa Chris n'umuntu yubaka ibintu arubaka annex manini ibintu birije yagoze ico ni kibazo ca mbere kibazo ca kabiri naco ngomba kuvuga hari amafaranga bakunda kuvuga bakavuga ati umuntu akugirire plan aguhaya naya mbega nivyo babizimvye gatoyi kwa prime muri Primark gusumba aba engineer bamu engineer musangira icyaha akakunyarukiriza akashakira kare alors murakoze cyane nibyo ndakunze kuboneka ndiko ndakora ibikorwa binini by'igihugu mugabo rero naravuze nti nimba naratashe kugira nkorere nga quand même il faut ko n'abarundi ndangira ico ndabahaye umuntu wese ashobora kugutusha iyo tushe yanje ironka mwe abaje uti none différence hari entre mwebwe n'abandi ni twebwe muri kabini wacu turasaba architecte bize architecture apana ba ingénieur bagira ivy'ama plan rero tushe yacu deja d'emblée ni ego irafite ikirenge hamikindi naco kubijanye n'uburyo nico gituma turi ngaha twabagiriye promotion ndababwije ukuri n'ubu unye plan isanzwe ngaha bashobora kwikora kuri 1,500,000 mugabo twebwe twabagiriye promotion ya 500,000 abari ibujumbura abari ruguru nabo 300,000 igituma rero tubigira c'est pas c'est nkuko nabivuze avant turafise équipe nini turafise bureau nini materiel ikwiye twariteguye bikwiye kugira ngo dushobore kubaha izo service nziza ku mahera make igituma rero bishoboka niki kigingi Jesse shobora kuba fisa amamashini dufisa amamashini ku kazarenga 50 yego hama tube kuri prix imwe n'umuntu afise imashini imwe ayigendana mu mufuko birumvikana ni masa ari ikibazo cyane kuko jewe nibaza yuko buca imana impezagira vuga ati amen nuko wenzo guhiya gusa kubera turakundanye hariho ikibazo kimwe ngomba kubaza umuntu ariko arumva Primark nishira hamwe hanyuma tukaba tuzi neza yuko mu muco w'abarundi d'après n'abantu ama extra abantu bose bagiye bagira abantu bose numvise Santiana ariko aravuga ati jewe turabaha devis amafaranga yo kubaka inzu hama tugatangura igikorwa hanyuma abantu benshi bavuga ati aya kubaka ngo ni buke est-ce que Primark iragira kuri ya rythme ya wa mukriya canke Primark irabana ni bya bindi bakubarira tumviriza budget rero dafise 200 millions dutangura akazi tu ne donnes pas en passant ces choses en fait il faut ko abantu batahura en fait tuvuze les devis estimatifs ni kuvuga ngo umukriya wacu yaduhaye projet yiwe ni kuvuga ngo afise parcelle ahantu kanaka iyo parcelle arayirabara bakabati mbega hajya njenzo hakorera ikigaye mbega hazontwaranga ni kuvuga ico tumufasha muri service tumufasha kumenya buke amahera azotegekana nimba azokubaka mu myaka 5 nimba azokubaka mu myaka 10 cyo tuba tuzita ngo ni devis estimatif bazishaka kuduga légèrement gatoyi selon ko imyaka igenderagenda nuko ibintu bigenda biradabuka bizimba mutubabarire cyane akanya gasana muri kabine bamaze gutwereka akaja mu kanyuma Chris basigana contact abantu mukorera abantu babarondere hama turangize ego je akaja mu kanyuma ntarandiriye ibintu dukora nukuri sivyo twigishwa nimba twaje ngaha ntituko turafina yego iyo umuntu afashe engagement yo kubaka inzu burya ni kintu gikomeye ni nk'umwana abavyaye rero si kintu dukinisha n'ubuzima bwacu turara ku kazi kandi novuga ko twabihebeye kugira ngo turabe ingene igihugu cacu cyo hindura isura kandi tufite abajone benshi ku kazi turabe n'ingene abajone twaguma dukorana hamwe kandi nabo bagira ico bakora urakoze cyane ego urakoze ico no tumirira no ko umuntu wese iyo bafise parcelle afise icimvyo cyo kubaka yo kwitura Primark tukamugira ibintu vyiza bizima dufise ama référence menshi nka za OBR kubaka présidence urazi niki gikomeye ibindi byinshi cyane gose uva turashoboye dufise ubuhinga bukomeye n'abakozi bakwiye dufise abakozi bashikijana na bane urumva ko nakabirya akusanya n'akamansiyo
miliyoni rero murakoze cyane batwiture baze tubakorere 500,000 kuri plan ahi Bujumbura na 300,000 uri mu ma province nka Gitega na hanze yego je nashaka kandi kongera gutumira mu Burundi wese ntiyagira usubira kwitinya Primark yaje ku bwanyu kugira ngo ibafashe karibu cyane no kongera ngira ko aho mudusanga dukorera kwibarabara ryahora ryitwa 28 Novembre uri boulevard mwezi gisabo kuri numero 47 hama numero de contact mo turonka kuri 69 079 079 yego ni 69 079 000 mirongo itandatu n'icenda ubusa mirongo irindwi n'icenda ubusa kuri 28 Novembre je rero sinari ko ari mwebwe nari maze kuhaca ahantu hasa neza hacoye neza hari n'udutara twaka gutya mwikorosi uri kurarengana ambassade imbere ku ruhande rwa ambassade ya Amerika abantu benshi bari bamaze kuhaca nibame ndabashimire cyane tubamaze kurenza ko iminota indwi muri studio ndabashimire cyane Primark nuko murakoze reka gushimire cyane yere twakoranye neza dushimira abantu bose bakuye abantu bose banditse message kuri Facebook kuri WhatsApp bose ndababwire ntimani bahezagire ibiganiro birwananya kuri Kazoza FM be your own boss wibere boss wawe tugwiza umwimbo ahacu nejo mu gatondo mu gaturuturu rusizeho 40 minutes bye bisous